Ijoro rya Munturinde nga mu gihugu c'u Burundi, Mutama Hussein Rajabu yoba yamenye indyane ziri mu mugambwe CNDD FDD ndetse no gucanamwo kw'abategetsi b'u Burundi ivyama bisambura umugambwe ndetse n'igihugu iyo habonetsemwo abategetsi batariko barumvikana, ndetse bamwe bakigaburamwo imice, bamwe bakavuga yuko bari ku ruhande rumwe abandi bakavuga yuko bari ku ruhande rumwe, aho izo mpande ziba zihuriye ko canke zigizwe na bimwe mu bihangange biba bikomeye cane mu butegetsi. Muri kano kanya turaza kubabwira amakuru yihutirwa twahejeje kuronka. Ninde agiye gutabara igihugu c'u Burundi mu gihe muri CNDD FDD bariko baracanamwo? Hussein Rajabu ntateze na rimwe kuzihanganira buri umwe wese ashaka gusambura umugambwe CNDD FDD awuca nk'ibice, kuko abansi b'umugambwe bararekereje umwanya n'umwanya baba bashaka kusambura, cane cane abahoze mu yindi migambwe binjijwe mu mugambwe CNDD FDD ndetse n'abandi batavuga rumwe n'uwo mugambwe CNDD FDD. Iyo habayeho gakeya gakoma niho usanga buri wese ariko arajya ku ruhande rumwe akagaruka no ku rundi ariko arateranya. Abo ngabo nyine abona yuko bishoboka ko bashobora gusambura umugambwe. Muri kano kanya turaza kubabwira ku bikomeye cane vyajeje gushirwa ahabona na Mutama Hussein Rajabu wahoze nyine arongoye umugambwe CNDD FDD kandi akaba no mu bawuhanze uwo mwubaha. Kuri ubu ngubu abarundi akaba ari we nyine biteze ko urukiza. Muri ano makuru turaza kubabwira vyinshi biriko biravugwa cane, ni nyuma yaho twababwiye ibijanye n'indyane zikomeye cane ziri hagati y'umukuru w'igihugu n'urongoye umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD. Umugambwe CNDD FDD urongowe na Reveriyano Ndikuriyo uragiriza Perezida Evariste Ndayishimiye ko yoba yarashinze leta atabwiye umugambwe, kandi iyo leta ikaba igize n'abizigirwa biwe cane abenshi yakuye mu biro vyiwe, aho avuga yuko iyo leta, aho abo mugambwe bavuga yuko iyo leta batayemera ko itanguye no kuzamvya ibintu. Bikaba vyarahereye ku bijanye na Ndikumana ajejwe ikigega ca leta, yatanguye kuvuga yuko atakemera ubunyonyezi bugenda burakorwa n'abategetsi, aho kuri ubu ngubu Evariste Ndayishimiye yamuteye intege, Reveriyano Ndikuriyo akaza arushaka kumusambura. Muri ano makuru turaza kugaruka kuri vyinshi biriko biravugwa ko cane, tugaruke no ku makete adatewe ko umukono ariko arandikirwa umushikiranganje Ndikumana ajejwe ikigega ca leta, aho kuri ubu ngubu amakuru adushikira ateye ubwoba. Bivugwa yuko Ndikumana hoba harateguwe n'umurwi w'imbonerakure ugomba kumugandagura. Uwo murwi ukaba ugomba kumukoresha isanganya mu modokari yiwe canke ukamutegera maze ukamurasa. Makuru twajeje kuronka nuko indyane ziri hagati ya Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi zoba zishingiye kwa hanini ku bijanye n'inama rukokoma y'umugambwe CNDD FDD iteguwe kuwa 25 z'uku kwezi turimo. Iyo nama nyine abarundi akaba ariho bazamenya umukandida wo mu matora y'umwaka wa 2027, amatora azavamwo umukuru w'igihugu, aho Reveriyano Ndikuriyo nawe ariko araca ku biti no ku mabuye kugira ngo uwo mwanya awushikire. Muri ano makuru turaza kubabwira vyinshi cane biriko biravugwa irya nino. Imbutara fyonda kuri sabone canke se subscribe fyonda ko maze uzurabana natwe mu nkuru n'ibiganiro twama twatambukishije kuri nombonesha kure mukunda muri benshi Shiramatsiko TV. Reka aya makuru yacu tuyatangurire ku bijanye n'aya makete ariko arandikirwa mushikiranganje Ndikumana. Ayo makete bikavugwa yuko ariko araturuka mu mugambwe CNDD FDD, na makete ariko aratera ubwoba uwo mushikiranganje ku buryo bukomeye cane. Ni mu gihe Perezida Evariste Ndayishimiye yagiye mu biro vyiwe giturumbuka, bikavugwa yuko yaragiye kumutera intege ko ibiriko biramuba ko abizi ko kandi n'urugamba ariko ararwana akeneye abagabo bari nka Ndikumana bagomba kumufasha kururwana. Perezida Evariste Ndayishimiye yavuze yuko abizi neza ko hari abarundi b'indyarya bamwegereye bamuryarya, kandi ko adateze kubihanganira uwo wese ukorera abami babiri. Amakete adatewe ko umukono niyo ariko
yandikirwa umushikiranganje Alain Ndikumana. Ibirimwo muri ayo makete sivyo gupfinisha, biboneka ko ari ka gatuti kazimena. Bagira bati ko washimye gukorera mu bimenyesha makuru ukagaragaza ibitagenda hamwe wifatira mu gahanga bagenzi bawe, reka natwe tubigene uko tubikore uko wabigenjeje duce aho waciye. Bati igihe wogenwa kuba umushikiranganji abantu bari bakwizeye ko nk'umwe mu rwaruka ko uzozana impinduka nk'uko umukuru w'igihugu adahengeshanya kubivuga ko urwaruka rushoboye, muga ntawari uzi ko uzoba umuhemu gushika aho n'ibitovugiwe aho ubivuga. Bati nk'umuntu yize akaminuza ntiwobaye nk'abamenyesha makuru bahiga kumenyekana. Bati kuki udafata umwanya ivyo ubonye byose ukabishikako, bimwe wiga ko utabikoresha mu gushishoza. Bati ikibabaje kuruta ni igihe witambika imbere y'imigambi y'umugambwe CNDD-FDD aho wavuga ko ivy'abana bavugwa ku buntu vyohava, aho leta iterera mw'ifumbire soko ryo kwikukira abantu bakagira amagara meza biciye mu kuronka ivyo bapfungura. Bati umenga uri muri leta yawe ibi igabanganywe n'iya CNDD-FDD, bibagira ko umukuru w'igihugu yakujejwe ubushikiranganje ariko ataguhaye ubwami, yari yakugiriye ubuntu naho utabukwiye. Bati menya ko uriko utema igiti wicaye ko. Bati akarangamutima k'umugambwe ni ukubika ibanga. Izo nararibonye abagwanyi bize baraminuza ni benshi mu gihugu no hanze y'igihugu, uwabaharura bari mu majana canke ibihumbi. Watowe muri benshi babishoboye bagerageza kumubaza. Bati mbega uwitwa Olivier Suguru yivye igihugu akakinoganza ko ataho umuvuga, kuki uza kugwanira kuri fomi ataco igize atari guteza imbere igihugu? Bati impanuro yihuta, fata ikaramu wandikire umukuru w'umugambwe nimba ushaka gufasha mu ndongozi, usabe wigishwe akarangamutima k'umugambwe. Ati ahandi ikibanza cawe saho ni kwa mazina wawe Ndikumana Faustin wa Parise mavuga adakora. Bitije umurongo wa Bibiliya Matayo 12:25, ubwami bwose iyo bwigabanije ubwabwo burarimbuka mu gucamwo umugambwe ibice be na leta, woba uriko ukorera nde? Mariko 3:24. Bati abantu barakuraba amateka uzoca amateka, abantu barakureba amateka azoca urubanza. Ntubaye uwa mbere aje arongotwa, wocisha gake. Dukundane ubu ugeze hehe? Impanuro ya nyuma andikira umunyamabanga, saba wigishwe akarangamutima kubera igihagararo cawe. Wogiye mu nama shingiro ariko wasaba ukigishwa nk'umwubahwa, ataraho uzigishwa nk'abandi bose. Twebwe abagumyabanga turikanuye tukurindiriye mu nama shingiro. Urakoze mwubahwa. Bigiriwe i Bujumbura igenekerezo rya 31 z'ukwezi kwa12 umwaka wa 2025. Umunyamabanga akizirikana kugumya ibanga niwe yanditse iri kete.
Iri ni ikete rikomeye cane ryandikiwe Alain Ndikumana umushikiranganji ajejwe ikigega ca leta kuri ubu ngubu, ariko aravugwa ko vyinshi cane, aho bamwe n'abandi bariko baravuga yuko hoba hateguwe n'umugambi wo kumwica. Indyane ziri muri CNDD FDD nk'uko twari twabibabwiye mu ntango zoba zashikiriye Mutama Hussein Rajabu, aho Rajabu ngo yoba urukiza rw'igihugu. Reka tubabwire ibijanye n'amakuru twahejeje kuronka, ariko amakuru agamije guhanura bamwe mu bategetsi batitondera ivyo baba bariko barabona kubera kutamenya. Ijoro rya muntu urinde. Bamwe mu begereye Hussein Rajabu bo mu gisagara ca Bujumbura barumiwe babonye umwe mu bahoze bakomeye mu ntagoheka za FDD yari yegereye Romeo asigaye yagendana na General Adolphe Nshimirimana muremure canke Karabase, mu gihe bari bazi kubw'amakuru bari barahawe ko muremure ari umwansi wa Mutama. Vyarabanse mu nda niko kwibira ibanga Mutama ko wa muntu wiwe wa hafi ubu ari Somambike wa Adolphe Nshimirimana. Mu mvugo yiwe ntivyamutangaje, Romeo yababwiye ko ayo makuru yayaronse. Yababwiye ko kubera uwo muntu ari we yakiriye Adolphe ku rubuga rwa FDD, Adolphe nawe yavuye amwiyegereza amwereka ko kuguma inyuma ya Rajabu ataco ariko arakorayo ari uruhombo, mu gihe igihugu n'umugambwe yagwaniye bifise ivyo gufungura n'ivyo gusesa, nawe aca abona ko ari ukuri aragenda. Romeo yarabihanganishije ko urugamba ariko agwana rugenda gakeya, hama hariho abahemuka kubera ukwihangana kwabagoye, ariko ko bitobaca intege bo babandanya ibikorwa barimwo. Mutama babwira ko bobihanahana mu bantu bo muri systeme bose, ko uwo muntu batakiri kumwe, kugira abamuheruka atarahemuka ntibaze bamwihenda ko bibaza ko bagisangiye urugamba. Inshuro zitari nke babonye muremure yaba ari kumwe n'uwo yahoze ari uwa hafi ya Romeo basangira urukanywa mu bibanza bitandukanye, cane cane ku kirabo c'iwabo w'abantu, ahandi bakamubona batari kumwe na muremure mugabo ariko agendera mu miduga y'iperereza ry'u Burundi. Byari biteye ubwoba kubona umuntu mwakoranye vyinshi azi amabanga yanyu menshi ahindukira akaja gukorana n'iperereza. Bivuze ko kubahwikira mu vyo murimwo aba ari igikorwa gito. Hageze igihe harateguwe urubanza rwo kuja kuganduka ku muvyeyi wa Hussein Rajabu mu ntara ya Muyinga. Umugwi wariko utegura urwo rubanza wari wagiye mu mpimba kuvugana na Romeo kugira baheraheze integuro zose, niho baza babona wa muntu yama ari kumwe na Adolphe Nshimirimana abasesekayemwo. Abaraho barikanze, ariko baravye Mutama mu maso babona ariko aramwenyura. Wa muntu amaze kubaramutsa niho yaca ababwira ko mu vyo bategura vyose ikibazo c'umutekano wa Mutama igihe azoba ariko araduga mu ntara ya Muyinga ari we agifise mu minwe. Abaraho bakiriko baribaza ibibaye, baza bumva Mutama abwiye umwe mu bari bajejwe umutekano we ko yoraba uko akorana n'uwo yari aje. Romeo aca amubwira ati ariko ntibwari bwagere ko avayo. Abari barabwiwe ko yahemutse bari bahejeje kuronka inyishu y'ivyabaye mu gacerere ntangere. Kuva ubwo uwo muntu yaciye asubira mu bikorwa vya Romeo ukuri kwamye. Inyuma y'igihe gito
haciye hatangura integuro zo gusohoka ibohero burundu kwa Hussein Rajab. Uwo muntu yarakoze bikomeye kugira ico gikorwa kigende neza. Uwo munsi wo gusohoka ibohero mu masaha y'umuhingamo niho Hussein Rajab yamenyesha abiwe bari bafise ico bajejwe muri ico gikorwa ko aza kugenda uwo munsi ku mugoroba mw'ijoro. Ni igikorwa cateye ubwoba abantu biwe kuko yategerezwa gusohoka ku mugaragaro agaca mu gisagara gushika ku ruhande rw'u Burundi n'ikindi gihugu kibanyi. Hirya no hino hanyagara abajejwe umutekano. Hageze isaha yo gusohoka ibohero, mukuru w'ibohero yarazaniye Hussein Rajab imfunguruzo zose z'ibohero kuko yashaka kugenda arekuye abanyororo bose, ariko yahavuye abihindura kuko yibutse ko nubwo hariho abapfunzwe bazira ubusa yari yemereye kurekura, ariko harimwo n'abandi bapfunzwe bazira ivyaha bikomeye bakoze. Ico nico catumye Romeo atugurura ibohero ryose. Kw'irembo ry'ibohero bahasanze isinzi ry'abajejwe umutekano banyagara hirya no hino bakubise harazima bitwaje ibirwanisho bikomeye nk'abagiye ku rugamba. Bamwe begereye Hussein Rajab baragize ubwoba babonye amashusho amwe y'ibihangange byari bihagarariye ivyo bikorwa, kandi amakuru bari bafise yavuga ko ivyo bihangange biri mu bansi bakomeye ba Romeo. Aho hantu hari hahuriye imirwi itandukanye ishika kuri 3, bamwe bikeka abandi ko hoba baje gutoba umugambi, kuko umurwi umwe wese wari uzi ko abo bandi atari beza. Niho Romeo yababwira ati aha nta mwansi ariko ariho kora ivyabazanye. Bamwe mu bari bavanye na Hussein Rajab mw'ibohero bavuye ngaho bameze nk'abataye ubwenge kubera ivyo babonye, ku buryo bamwe bapfuye gukurikira Mutama kubera kumwizera, nayo ahandi ho bari babonye ko atarukiza rurimwo ahubwo bagiye kwicwa. Bagiye bamujanye basubiye gukurako umunwa bageze mu kibanza bateguriwe muri ca gihugu cibanyi. Ibikorwa vy'umuhari Forebu bimaze gukomera, umwe yahoze ari inshuti ya Adolphe Nshimirimana yarahawe kurongora ingabo zari mu bice vyegereye igisagara ca Bujumbura. Ibirindiro vyari bivanzemwo abasirikare basohotse igihugu n'abakiri mu gisirikare cy'igihugu ariko bakukira uwo muhari. Mu ntumbero yo gushimira Romeo ko afise abahungu bakerebutse, uwo muntu yaranse amakuru y'abategetsi bari bakomeye mu butegetsi bwa Nkurunziza bagira bafate urugendo baduga mu ntara zo hagati mu gihugu. Aca abona ko yabakuramwo bamwe kugira ubutegetsi bumenye ko Forebu yabashwayemwo. Iki ni uko hari haheze iminsi uwo muntu avugana na bamwe mu bategetsi bahoranye muri CNDD FDD bamubwira ko ata nguvu Forebu ifise zo gushika mu gihugu kuko bataronka aho boca ata n'ibigwanisho bikwiye bafise. Yashaka kubereka ko Forebu iri ku musaya w'inzu kandi ishoboye gushikira uwo ishatse wese. Amaze kubimenyesha Kizigenza niho Romeo yamwihaniza ko yihenze akagira n'uwo atera ibuye muri abo bategetsi. Aca yibonera ko mbere aramugabisha ko izo ngabo ziwe zidasubiye inyuma kure y'igisagara. Aca atanga itegeko mu nzego zijejwe umutekano z'igihugu zize kubakuraho kandi nabi. Romeo yababwiye ati wewe ubona abo bategetsi bagenda bamwe batyoza izina ryanje, ariko muri abo ntuzi abiwanje bariko, kuko ibyo ni ibanga ntasangira n'umwe wese nka wewe.
twategerezwa kubitahura wisunze ivyo umaze kubona. Gushika uwu munsi kumenya abayoboka Romeo bari mu nzego z'igihugu ni akasamutwe, hari abatyoza izina ryiwe ntihagire ico baba, hari n'ababigenderamwo kubera kwigana abandi vyakwegeye akarambaraye. Gushika kumenya ivy'iryo banga ry'abayoboka intare y'urugamba ni nko guhwebuza ishusho ry'umuntu mw'ijoro rya muntu urinde. Romeo wamenye indyane ziri mu mugambwe CNDD FDD, ugucengana kw'abategetsi bakomeye cane ngaha mu gihugu c'u Burundi, yavuze yuko muri kino gihe ariko arakora cane kandi ko ari ku kivi kugira ngo ahoyahoye kandi anahoshe izo ndyane zigaragara mu mugambwe CNDD FDD, aho avuga yuko igihe kigeze kugira ngo abarundi yongere kubiyereka maze yerekane Uburundi ndetse n'umugambwe CNDD FDD ubushitse kandi ukorera abarundi bose, ngo nta n'umwe yakagombye kwihenda ngagire uruhande abogamaho ku bijanye n'abariko bararyana, kuko ata n'umwe uzi ibanga ry'inyegeje muri ivyo vyose. Romeo arategerejwe, Romeo azaza, Romeo arashobora gutabara abarundi. Ni amakuru tukibandanya gutohoza, mu kandi kanya turaza kubabwira n'ibindi bishasha bizaba bigezweko. Ibihe vyiza kuri mwese nivyo ndabipfurije.